ahambere havugwa ko umwanda uhari urengera abahatumbereye ni mu bwiherero buri kw'isoko nkuru ya zone Muyange iherereye muri komine Nyanzarake. Imwe mu ngenzi yahatumbereye iri muri Muyange ivuga ko yajumarariwe. Bakweretse kibati koko ha umuntu kweri afite ubwenge yoza kuhifasha gusazi iki abantu bituma hejuru n'ahantu hadakoropwa n'ahantu usanga ivyatsi imyanda ibiki haruguru y'amahoteli uvuga ko amatwara kavuga uko ugenda gufungura nticokunda ko ufungura nkaca ndaba amatagisi atangwa mw'isoko ya Muyange uravye ahitonda hari amatuwareti naratsivye ndagwa mu gahundu. Mu banyagihugu baganire na RPA mu basanzwe baba hafi y'isoko ya Muyange hari n'abavuga ko n'imyanda ituruka mu isoko y'ibisigarira vy'ibidandazwa nayone igisibije. Uyu numwe muri bo. Amatwara umwanda ibintu badandaza mu masoko imicafu yose aho bapanze naho umuntu ashikire n'umunuko n'ibisazi no kuvuga ko ni imicafu hose mfanye. Bamwe mu bajejwe intwaro RPA yashoboye kuronka kuri telefone tubabajije ibijanye n'iyo micafu yidogerwa n'abanyagihugu hamwe n'ico bategekanya gukora babihakanye bavuga ko isuku rikwiye.